Mega Concerts Bubanza hariya witwa Kidumu Kibido agiye guteramisha abanyabubanza igenekerezo rya 8 kwezi igenekerezo ry'indwi kwezi ko 8 mwaka 2026 aho bita kuri Croix Rouge kwa DJ Pamphile. Birumvikana ibirori bizotanguzwa n'urukino rw'umupira w'amaguru ruzohuza abakunzi ba Barcelona n'abakunzi ba Real Madrid. Match retour birumvikana kuri stade Bubanza. Uwo munsi nyene niho hazoca novuga ngo nico giteramo kidasanzwe kizoremeshwa na Kidumu Kibido Kibuganiza. Urwo rukino ruzotangazwa n'abamenyesha makuru musanzwe mukunda b'insamirizi yitwa PJ Classic FM arimo Landry Neymar na Kilo Mike. Birumvikana kwinjira n'amafaranga 2,000 muri Porto, amafaranga 5,000 muri VIP. Birumvikana kandi mu giteramo naho tugezeyo muri simple azobara amafaranga 2,20, VIP 30,000, VVIP amafaranga 50,000, ticket sponsor amafaranga 100,000. Iki ni giteramo cyateguwe na Izera Event hamwe na Ruzizi Best Hotel hamwe kandi na Doman Sound. Birumvikana ko tariki ya 8 nako tariki y'indwi kwezi ko 8 abanyabubanza ntibagomba gusiba mbuyambana atu bagomba kuba bahari kabisa, bagomba kuba bahari ibintu bimeze neza cyane. Ubwo na Landry na Kilo Mike bazoba bahari, bazoba bari abantu bagomba gufiringa ibirori ibintu bimeze neza cyane. Ariko kandi n'akaziki mbese karimwo saba hariho igikomangoma mu muziki urabagwa rukundo ariko Imana yo kuririmba sigwa hawe nama nakubujije ntavyonza ariko ndaririmba nuko twese twaririmba mu buryo nuko nyene uko utozora ifuko yamiza gati mu ntoki. Urazi ikintu bita umuziki ya muziki uragoye ega nawe twanemesha umuntu ngo karirimba umutima. Big Fizzo araririmba, Satba araririmba, nuriya wiwe wo mu Kayanza kwa bararirimba, uriya w'imatongo uriya yitwa Repro araririmba, kiri araririmba, kandi bose baririmba ibintu bitandukanye byose byitwa indirimbo. Uko no biririmba byose message gashika nta kintu mu mbaza nubwo borapagura kirakuba ari indirimbo nta kintu. Mugabo hari n'igihe yoba hit yoba hit yo wosohora byafashe dashobora nabonye ibintu kugira gutya mukabona na hejeje mukagira gutya mukumva no bariko baragakubita mu ndiko ndahibongo. Nabonye ibintu biba hit burya ntabwo ari babini naho hanze urasohoka umuntu akayima ngo biri maruka ugatsinda ibintu koko ntazi nivyo ari kuvuga mugabo indimo ngo yabaye hit nivyo kabisa. Rero mu nkundire duce nihiganwa ry'abigemerado Soirée de Gala mu bagabo irategekanijwe ku munsi wa 5 mu gihe ataco hinduka agahembwa abakinyi bitwaye neza. Twarabigarutseko mu mwaka wese muri Limited Men's League abakinyi bitwaye neza na equipe yitwaye neza ntibigeze bahembwa. Twararindiriye ko bitegurwa turabura turibaza tuteske vyapfiriye muri federation canke vyapfiriye mu basanzwe batera impunga ihiganwa. Umuntu yaragerageje kurondera iryo nino buriya birashoboka ko mu mafaranga yo gutegura ihiganwa yagomba gusohokana na Soirée de Gala mwaka wese. Ariko yategura ihiganwa yes mu mwaka wese ako basorera rimwe gutenyera yes yabwizo gusohoka yavuga ati iyi ni budget izokora umwaka wose muri championnat impaka iheze, kandi kugira championnat nuko n'abitwaye neza bazoba hanyuma baca baya federation ariko ntivyigeze bikogwa uyu mwaka. Donc batanguye ihiganwa batarayaba amafaranga yarahari ariko ntivyakozwe. Bivuze ko amakosa atari abafatanya bikorwa ahubwo ari ikosa ntiri kwa sponsor riri kuri federation. Yes. Noneho uyu mwaka nka Limited nk'ikigo gisanzwe giterana gifata mu mugongo ihiganwa y'icicaro ca mbere Limited Men's League bitegekanijwe ko hamwe ataco bakoma mu nkokora ibirori vyo guhemba abitwaye neza muri ihiganwa bishobora gukorwa ariko bikitegurirwa na Limited ubwabo. Akaribo uyu mwaka naho bayatangiye hamwe canke batangaye rero dutanga yo gutegura ihiganwa gusa bijanye na Soirée de Gala tuzovyitegura. Je navuga ko mu gihugu cacu c'u Burundi ihiganwa ry'abigeme navuga ko risanga aho ritarafatwa mu minwe canke ngo ritere imbere cyane. Ni navyo bagiye barareklama bamo ibibuga twagiye turaca ko muri sezo turangeje ya 2025-2026 abigeme batandukanye babakinira za Top Girls bari mu ntwari kazi bari muri za Refoko n'ahandi hagiye hatandukanye. Barakubwira ati twebwe iyo duserutse mu nkino za Sekafa twisanga turi hasi bivanye n'inkino twakinye. Twebwe dukina inkino zike
nta gikombe citiriwe mu bahungu harabaho citiriwe umukuru w'igihugu atariko twebwe izo nkino ntabwo zibaho mu bigeme bivuze ko niba twakinye shampiyona gusa tuza kwisanga twakinye shampiyona yonyine hanyuma tugiye muri sekafa tuzawusanga ari yandi ma equipe tugiye guhura nimba ari za Yanga Princess nimba ari za Simba Queens nimba ari izi za Lion Sport uzawusanga twebwe ibijanye n'inkino turi hasi bivuze ngo muri rusange nabiko nabuwa kujanye na organisation hishama ry'umupira w'amaguru niba ayo mafaranga yaratanzwe vy'ukuri n'abafatanya bikorwa bihiganwa ya Limited Women's League ariko bakayatanga before yuko higanwa ritangura bavuga ngo nimba dufate nk'akarore bavuga ati higanwa tuzotanga miliyoni 10 hanyuma abakipe tugomba kuyayo kwisuganya hanyuma Sore Doga rizotwara imiliyoni nizi byari byaratanzwe yava hacagaruka cya kintu eske Limited yoyo canke uwo mufatanya bikorwa wihiganwa rya Limited Women's League iyo hatabaye Soirée de Gala yaraje arabaza ukuntu ibintu impamvu itatumye Soirée de Gala itaba nibitabaye koko kuko hariya nahantu novuga ngo nivyo birango vy'iryo shira hamwe bigomba kugaragarira nubwo bushimwe butangwa buriko bimwe haba hariko ibirango vy'ayo mashira hamwe twabibonye mu gihugu cy'u Rwanda Jean Claude Girumugisha baye MVP wabona ko watanze umufatanya bikorwa yatanze iriya modoka yabariko kandi no mu birori bumva ko publicité bigaragara kubera ko aba yatanze uwo musanzu ugaragara eske Limited canke kuko Limited niyo ifashe umugongo higanwa ry'abigeme rya Limited Women's League yaraje irabaza ukuntu byagenze impamvu yabitumye hanyuma de ishirame ry'umupira w'amaguru Jojo nibaza ko nta na kimwe twigeze nta sinzi karije ntari informa ariko nta suite yigeze iba ngo Soirée de Gala ntiyabayeho canka ati impamvu tutatanze ubushimwe kubigeme intambamye zabayeho nizi ariko nibaza ko nta nizikwiye kubaho kuko chaque saison ihiganwa ritangura hategekanijwe uburyo bugomba gukoreshwa mu ihiganwa babonye neza ko niba ari ubushimwe buzotangwa niba arabazotahukana ubushimwe baramaze kuba ivyo byose bipangwa ati ibintu birasetinze ko ihiganwa buriya bavuze ngo ihiganwa rizotangura ruseze zo kumunani kwezi kwa ruseze zo kumunani mu mwaka 2026 nuko babagize baba bize ibiharuro vy'uko amafaranga agomba gukora ihiganwa ryose aba hari eske ni gute rero tuca twisanga Soirée de Gala itabaye hanyuma umufatanya bikorwa ntitwumva bajije sinabizi neza ashobora kuba yaragiye kubaza impamvu hanyuma de amakosa turayata kubasanze batunganya izi nkino kuko nta sinzi ko arije ntabonye iyo communique yo officiel ni gute tutigeze tubona habaho communique ivuga ngo impamvu tutazotanga ubushimwe kubabaye abambere nuko twabuze uburyo kuko ico bibuza byongene no kubura uburyo nta kindi kintu cyo tuma ibirori bitaba ikindi kibazo cyose coba ibirori byose uyu munsi bikaba hirya yejo ariko niba uyu mwaka vyifatiwe mu minwe n'umufatanya bikorwa je numva ko hashoboka kuba harabaye peut-être ibiganiro hagati y'ishamba ry'umupira w'amaguru nabo bafatanya bikorwa kuko iyaba bitabaye iyaba ayo mafaranga bari barayatanze mu mwaka uheze hanyuma ntibayakoreshe n'uyu mwaka ntayo bari kubongera canke niba ari bo yigarukaniye bari kuvuga ati bari abantu rero turabona ko ibintu twabajeje mu mwaka uheze batabikoze ko twabitegekanye ntabwo ibirango byacu byagaragaye muri Soirée de Gala canke bashobora no kuba mu nyuma barabisubiyemo ko twabimenye neza bakavuga ati amafaranga ari gukoreshwa muri Soirée de Gala tuzoyongera ko hanyuma akoreshwa mu bindi byo mu nyuma twego dufashe ko twari twavuzeho du sponsor igiganwa amafaranga nibi na Soirée de Gala ririmo ubwo itabayemo dufate ko ari gutwara miliyoni nizi aya tuzoyongera ko mu byo mwakuza ivyo niba byarabayeho nivyo ntavyo tuzi ariko nibaza ko niba baremeye kongera kuza bagategura iyi Soirée de Gala nuko habaye hashobora kuba harabaye ibiganiro
hagati y'ishami ry'umupira w'amaguru mugabo jewe apare y'ivyo personnellement nuvuga ko sishima na gatoya kuko abakinyi barakinye inkino zigera kuri 16 17 hanyuma kisanga aje gukina higanwa gishisharo ca mbere muri Primus League byari Mitero Women's League plutôt hanyuma akaba top scorer agatsinda ibitsindo byinshi uretse top scorer akaba haraba MVP haraba meilleur joueuse haraba nuvuga ngo abakinyi 11 baranze saison harabana twabonye muri Refoko harabana twabonye muri equipe nationale bigaragaza bari bose batuwe muri Limited Women's League nivyo ntibyakonze ko bagera kuri mugabo hari round barenze bakatwereka ko no mu wundi mu bigeme hariho abakinyi beza eske encouragement ico nabo twokwita ko bashobora kuzovuga mu myaka iza ati narigeze kubamba umukinyi w'umupira w'amaguru ndi umwigeme iki niki ariko apare y'ivyo apare ya Sandrine niyo nkuru yageze mu Bushinwa apare umukinyi mwiza yaranze Primus na Limited Women's League narahawe igihembo natsinze ibitsindo vyinshi kurusha abandi narahawe igihembo apare y'ivyo akavuga ngo hari ico narose nk'umukinyi yigeze kuba bamwiza migano y'ishacha kose nk'ubu Sandrine niba dufatanye ibirori bitabaye nk'imyaka 5 hanyuma hari n'igihe twege kujyanye n'isoko ry'igura n'igurisho ari gerega bakubaza nti mu gihugu canyu ninde yabaye top scorer ninde yabaye MVP ivyo tubibazwa kenshi ntushobora kuvuga ngo ni MVP aroroke nta bushimwe bwigeze butangwa nta kimenyetso gihari bivuze ngo nta kimenyetso gihari Federation ishobora gukonfirma ngo 2025 harabaye MVP muri Mitero Women's League aroroke batatanze ubushimwe bivuze ngo MVP ntaho hari kandi kuvyukuri yarabayeho ahubwo ntabwo habaye kuba bamushimire bamwereke ko nubundi aho gashimwe akamerita ibindi bihugu ni navyo turekarama muri Primus League Burundi petete no muri Mitero Women's League abo bafatanya bikorwa harakwiye kuba akantu nubwo katotangwa no mufatanya bikorwa mukuru hakinjiramo nubundi muntu akavuga ngo chaque match kugira ngo dutangiye encouragement nubwo zoba izo 50,000 nubwo zoba izo 100,000 bakavuga ngo man of the match cyangwa waranze urukino sinzi mu bigeme ni kuntu babivuga sisima Vincent muzo amakosa basi umukinyi yaranze urukino bavuga ngo agomba gushimirwa ivyo byose nituzobishika ko mu gihe nabaranze umwaka kugira ngo habe ivyo birori byo kubashimira tuba tubona rimwe na rimwe biba bisa nkaho bigorana ko mu bigeme ho bisa nkaho bigorana sinzi ko ari kubera ama equipe twisanga PVP gize saison nziza umwaka Buja Queens gize saison nziza umwaka Top Girls gize saison nziza umwaka mugabo umwaka uza ntigarutse ukamenga ama equipe nayo twamenyerera Colombe twamenyereye nde ukamenga bobo mu bijanye na discipline yo gutera imbere ntabwo bari ko baribuka cyane no ko ni ikintu ahanini tosa nk'abiyibutsa FF Bekoni baza ko nabo babibona ihiganwa ry'abigeme naryo rigasa nkaho rijamwo ako kabaraga bakumva ko nubundi guha umukinyi agashimwe cyangwa igihembo cyuko yaranze umwaka bishobora kuza bikamufasha migura n'igurisho giwe akagugwa mu Rwanda ariko apare y'ivyo akagugwa muri Egypt nkuko twabonye Sandrine agera yakaba mwiza apare yabije akavuga ngo narakoze byinshi ku mugani wa Afrika pourquoi apare kanigiye kujya amafaranga mu Bushinwa ivyo byose arashobora no kubagira kuri kajya ga profile ho kuvuga ngo nariswe umukinyi mwiza yaranze higanwa myihiganwa runaka uretse ko top scorer we wabazwi mugabo nawe yatashimiwe hari ukuntu benshi batamumenya hari abantu aho hanze usanga yivugira Madrid yivugira Musonga ativugira Vitaro mugabo mwajije nti eske mbwira umukinyi yaranze ihiganwa muri Mitero Women's League mbwira umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi muri Mitero Women's League ninde ntawe ariko ukasanga hanini tuvuga ngo aba journaliste benshi ntibabivuga ko mugabo eske uravye n'ishami ry'umupira w'amaguru bara promoting abo bantu iyo migwi yo iraba promoting ibyo byose bija muri bya bintu kuko nitwamenya ngo habaye Soirée Dogara haraza kuvuga ivyabayemo apare yo kuvugwa ivyavuye muri iyo Soirée Dogara n'abantu aho hanze baraza kumenya ninde yabaye yaranze higanwa hanyuma no hanze y'ibihugu baraza kuvuga ati waranze higanwa ni naka niwe hawa gashimwe binandiko mu binyamakuru bigiye bitandukanye kuki uwo mukino usanga narose isoko giza gusumba nayo ma equipe twita ko bariko uyu mwaka equipe yitwa Top Girls nibo batwaye igikombe ca championnat meilleur buteuse nabo turafise urutonde rwabo sinzi niba Frank arufise hafi ari rutwereke vana ngugo ni Rachel Bukuru itsindo 14 wa Top Girls ubwo batsinze itsinda byinshi ni babiri Irene Tuyishemeza 14 Top Girls la Highloy nzoyikorera Highloy wa Buja Queens
Bora Ineza wa Top Girls 12, Goris Gakiza wa Top Girls kandi 11. hako busatirize bwa Top Girls. Top Girls yari komeye cyane pe. Hafi aba top scorer batanu bafise n'ibitsinda 28 41 muri batanu ba mbere ari bane. Top Girls yari komeye. Top Girls yari ikomeye cyane. Ubwo rero nuko niyo nayo yatwaye igikombe, ubwo turarindiriye yari ikomeye, ariko nta n'uworeka kuvuga ko nizo bahura byari bishakari. Ntizari zikomeye uretse nka kazoza yetse intwarikazi ifise wa muzungu La Colombe. Uguhangana kwari hagati yabo na Buja Queens gusa no kwahagaze gato. Yakwahagaze nta nubwo kwahagaze ikipe uyu mwaka nibwo Buja Queens mbona umenga mu vyirikira tegura rimwe kongera kugaruka kuba baba bakomeye mu byo bategura ku isoko. Nabonye umenga nta bisa nkaho bitagaragara nyuma yaho batakari Julia mumenyereza agiye kwa Moso Sugar. Munyu murabona ko byaranse stability yaranse. Nivyo nubwo bari bakiri kumwe bisa nkaho byagorana, nta guhangana kwari ko hari nka kuriye twabona muri za PVP mbere yuko banakoro kiganwa. Buja Queens twabonye mu myaka ingahe itatirenganye bisa nkaho atariyo ikiyari kugeza mu aka kanya. Top Girls n'ubundi nka equipe urgeragije no kuraba ibigaragara agafaranga ishobora kubirusha nandi ma equipe. Uravye ko bambaye, uravye imyambaro bafishe, uravye ko bagaragara mu kibuga, abakinyi bagiye baragura abakinyi tokwita ko abeza bashoboka muri mu mahiganwa y'abigeme. Cyane ko buya amahiganwa benshi nabonye bakunda kugaragarira mu mahiganwa y'amashure, n'abandi usanga bavuye muri deuxième division. Mugabo ubona ko umuntu wese yitwa ko ari mwiza, umukinyi wese yitwa ko ari mwiza, ubona ko yabaye muri equipe ya Top Girls. Ariko kandi Refoko nayibonye nataze n'abakimera equipe nationale mu 17 ans. Erika iradukunda, harimo nabandi benshi nabonye meme n'umugardiye wabo nabonye menga yavuye muri n'umugardiye wa equipe nationale tarenze imyaka 20 nabonye menga yavuye muri Refoko. Nayo ne equipe navuga ko ifise abakinyi bakiri bato, mugabo ubona ko nayo yatanze akazi. Intwarikazi nabonye ko ahubwo je nari nzi ko aribo bazoza bagachallenginga Top Girls. Matches zingahe naravye z'intwarikazi naratanga umupira bakina warusumba wanashaka ayandi ma equipe tubona abiyo kazoza yabinde. Intwarikazi batsindwa ibitsindwa. Ni nayo yonyene yahagaritse buri ya Top Girls. Niyo yonyene yabahagaritse. Ubwo rero Top Girls yagitwaye basomvye kuko amanota 50 kuri 33 ibitsindo 64 yarabarushije pe. Ikintu bakunda kuvuga muri sport ga Aduna na Abdul nuko bavuga yuko lo sport na pas de genre. Nta gitsina sport nta gitsina ikira. Ukugirira abahungu niko ugomba kugirira n'abakobwa. Message nanje niyo nuko championnat ni message ku nteguro. Iyi migwi yose twagwa muri federation. Se nk'ibihugu bimwe na bimwe biteye imbere ubona nabonye hari ibihugu ubu amashampion n'abarende pa abayenga se nibyo gusa ukabona utwara federation yo FFB banga twara si watwara Primus League nakuri yabayibona limited women's league sina watwara limited women's league nakuri yabayibona muri La Liga. Ariko twe hano muri nangaho hakujya na niko bimeze. Ariko twe hano byose biri englobe muri federation. N'ujeje competition barumwe. Ni message kuri bo yuko uko bagirira abahungu ariko bakwiye kugirira n'abakobwa. De n'abakunzi bacu n'abakunda umupira w'amaguru burya n'abakobwa barakeneye gushigikirwa. N'abakobwa barashoboye. Naratanga bushize mbonye howo itwawe n'umukobwa. Agiye wibaza ati burya biriya bashiki bacu mu biduga binini bitwangwa n'amakamya Dar es Salaam. Amataxi yo baruzuye. Baje nabonye taxi irimo umugore nta yindi je ninjiramo. Hakuno baba batwara neza kubashigikira. Hakuno baba batwara neza. Bagenda neza. Hakuno baba batwara neza. Ntange. Abahungu sinzi ko byagenze kabisa imitima yarumye nk'ibuye. Ntabwo babakigira. Urumva? Baba batwara neza nyine ubona ko abati gushika neza no gushika amahoro y'umuntu aroge. So namba hari ibikorwa bimwe na bimwe tusigaye tubona abantu bari ku mashanti yagiye atandukanye abafundi n'abayede b'abakobwa. Sivyo? Hari ibintu tutayizuza kwa abakobwa boshobora ubu bashobora.
ubwo rero mu buryo bwiza bwo kubashigikira nuko nabo dukwiye kuza kubaraba inkino zabo nuko nabo bakwiye gushimirwa ibintu byabo bikaba promoted ko jewe byarangiye umwaka yari imwe mu rubrique yacu yo kuvuga inkino z'abadamu ariko nibaza ko tuzobikomeza je byongera mu mwaka uza turiko turavuga nka match ya Buja Queens na Top Girls kwi radio I don't care nabo yumviriza competition Top Girls igirijemwo don't care nabo yumviriza ariko abayumviriza bari bo bose nta kibazo ariko plus ibyo nagwira ni nako nabantu rega bo transmission nka match ya Top Girls n'indi equipe zo ariko barakina muri CAF Champions League par exemple ako kandi no muri yanze rero uko nabo bakinyi nyene bacamenyekana ko niba tuvuga ngo ntibazwi canke abantu benshi donc basi abantu benshi bava rero nuko ubwabo ntibimenyekana ariko kandi nako kantu kuko hageze handi tuvuga ngo abahungu bashimiwe MVP umwaka uheze twamumenye Fred yarabaye MVP kihe kiniki Kamana Karim yabaye MVP kihe kiniki ivyo byose muri imitere women's league iyo haba ari ibintu bibaregiriyema ni ibintu novuga ko byoza bigafasha mu iterambere gihiganwa ndetse no mu iterambere ry'umukinyi ku giti ciwe. Yes nuko rero ubwo no kurindira tukaraba eske bari gahunda yo kuba babishira mu ngiro uno mwaka ubwo reka turindire turabe mbere ko dusozera cyangwa mbo yamba tubwira update zo muri basketball Eritier yavuye kwa